Mwaramutse neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mwana natwe gatanu kuri gatanu turi mu gatondo ko kwa kane genekezo rya gatandatu ukwezi kwa ruhuhuma 2025 ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikira ndetse mukumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza twibanda ku makuru akomeye cyane abari karavugwa ndetse aranagaruka mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye munyemerere tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa cyane ibikomeje kuvugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mwisikaze kuri mwebwe mwese rero munyemerere dore mbabwire ingingo nkuru turaza kugenda turagaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru meza amakuru akomeje kugenda aradusumira muri no mwanya muri kano gatondo no kumunyamanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo ahagwariye mu gisagara ca mbere ca leta zunze ubumwe z'Abarabu i Dubai yo batangiye gutora mitende ariko kandi amakuru dufise nuko imbaraga zitwari zoba nyinshi cyane ni mu nyuma y'iko rero umwe mu banywanyi biwe ndetse n'umutambukanyi we noneho bari bemerewe kumushikaho nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga muri rusange kugeza ubu ngubu abatari bakeya rero n'ubundi ntibarya umunwa mu kugaragaza ko n'ubundi igihe Reverend Kuriyo azoba agarutse nga mu Burundi ibintu bizoca birakomera ni mugiye kugeza ubu ngubu hatangiye kugaragara amakuru agendanye nuko uwo bahaye kurongora canga se uwo bagize buramatari wa Ngozi yo barumwe rero mu bariko barimenyereza nkuko byari bisanzwe bimeze akaba ari washaka kuzasubira Reverend Kuriyo ni munyuma yiko amakuru dufise adafise vumbi agaragaza ko Reverend Kuriyo ashobora kuzosimburwa ndetse agaca arasimburwa nyine kubigendanye n'umunyamabanga bukuru bwa CNDD-FDD. Ibi biraboneka nkuko rero n'ubundi byagenze kugira ngo Everson Ndashimiye arongoye CNDD-FDD inzira byaciyemo ni nayo iri kunyuzwamo ibyo ngibyo nkuko bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomera ni mu gihe kugeza ubu ngubu batari bakeya bakomeje kugenda bagaragaza neza yuko ibyo badashobora kuba bo byemera mu gihe abanywanyi benshi ba Reverend Kuriyo yo yarafashwe n'indwara giturumbuka ahamaze igihe arembye cyane ku buryo bugaragara ndetse binavugwa yuko nyine atarafise imbaraga cange agatege ko guhema aho yacaga yifashishwa ibyuma kugira ngo bimufashe kuba byohumeka neza. Benshi baremeje nuko igihugu yoba ari shano yahawe mu nyuma yuko kandi no bari kumwe nawe nyine yaciye aracikana nkuko bigaragara aho gushika uno mwanya abatari bake basigura yuko ibyo ari bisanzwe birabaho nga mu Burundi mu butegetsi bw'u Burundi ndetse mu bihugu bimwe na bimwe ibigendanye n'amarozi birakoreshwa cyane ariko byagera mu gihugu c'u Burundi cange muri Tanzania bikaba akamaramaza nkuko bigaragara. Reka tugaruke no mu karere k'ibiyaga binini turaza kugenda turabwira yuko n'umundi umujyanama wa Senasi Utare Makenga yagizwe guverineri w'intara ya Kivu y'amajyaruguru nkuko bigaragara. Uyu nguyu mwese musanzwe muramuzi cyane hari inkuru zigenze kugenda ziravugwa yuko iyo yarashwe ariko kandi amakuru dufise nuko atigeze araswa. Ihuriro Alliance Fleuve Congo rirafise umuhari wa MTC ryarashyizeho guverineri w'intara Kivu y'amajyaruguru hamwe n'abamwungirije mu gace rero k'iyi ntara bayigenzura nkuko bigaragara. Turagaruka ku itangazo rya AFC nyine rya Colonel Nanga umukuru wa AFC rivuga ko rero Bahati Musanga Joseph ariwe rero agizwe buramatari w'intara Kivu y'amajyaruguru. Ni mu nyuma y'urugamba ruremere cyane rumaze imisi rurabera muri ivyo bice inkubiri yago kaba yarahitanye guverineri w'intara Kivu y'amajyaruguru yarasanzwe yarashyizweho na Perezida Tshisekedi kuko bigaragara ndetse akaba ari General Major Peter Chirumwami Nkuba nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomera gushika uno mwanya rero abatari bakeya nibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko MTC nyamara gahunda zayo cange ingamba zayo byanze bikunze ziraza gushikwaho muri rusange. Kaze kuri mwebwe mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu ndabaramukije waramutse neza bivanye naho uherereye ndakwifuriza agatondo keza ndakwifuriza ibihe byiza cyane n'umunsi mwiza.
ndabashuje mwebwe mutwumviriza muherereye ngaha mu Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru wa politike Igitega, abari Ingozi, abari mu Cibitoke, abari muri Mwaro, Bururi, Kayanza ndetse za Muravya, mwese ndabaramukije, n'abandi mudukurikira mu yandi mu mavire amwe namwe mu makaritsiye amwe namwe, mwese ndabaramukije. Ndabaramukije mwese kandi kubatwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, mwese tubahaye ikaze cyane. Abatwumviriza bari mu bihugu bibanyi, abari mu burengero bwa Afrika, umumanuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati, mwese ndabifuriza amahoro y'Imana cyane. Ndabahaye ikaze kandi abatwumviriza bari ku mugabane w'Iburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukanabashikiriza. Hari ubwa mbere ushitse ngaha piso ndakwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unayasangize ku nshuti zawe. Ikaze, reka tuyatangurire ngaha mu Burundi n'ubundi ahakomeje kuvugwa byinshi bigendanye n'amagara atifashe neza ya Reverend Ndikuriyo nkuko bigaragara. Icyakora navuga yuko ari agakuru keza kagomba kuryohera abanyabujumbura ndetse n'abagumyabanga ba CNDD-FDD. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo ariko aratora mitende buke buke, ariko ni buke buke nkuko bigaragara. Reverend Ndikuriyo ariko aravurirwa rero ku bitaro by'i Dubai, igisagara ca mbere ca leta zunze ubumwe z'Abarabu n'umugwa mukuru Emirati. Yarungitswe rero inyuma y'imisi ariko aravurirwa muri bimwe mu bitaro bikomakomeye cyane byo muri Kenya canke Nairobi ndetse no mu karere ari nabyo bya Age Akene nkuko bigaragara. Ndagira ngo ndanabamenyeshe cyangwa amasigurire yuko rero umwe mu bagabo baremere cyane yaravukiye mu gihugu ca Pakistani, ariko aza gukora ibikorwa bidasanzwe mu karere k'ibiyaga binini, aho yashinze n'ibi bitaro byo muri Kenya bikomeye cyane, ibitaro bikomeye, nivuga ngo birakomeye, wumve ko bikomeye, bya Age Akene. Ku munsi w'ejo yaritabye Imana nkuko amakuru yama aradushikira. Kubw'amasoko yacu Reverend Ndikuriyo rero nkuko bigaragara yugururijwe n'ubundi i Dubai arembye cyane, ku buryo abaganga banga mu gihugu ca Kenya batari bafise n'ubundi kuba bogira icyo bakora, aho bitumenyesha yuko bari barakoze ibishoboka byose ariko biranga birananirana. Nta muntu n'umwe yashobora rero kumenya kandi n'ubundi yahemera n'ubundi mu byuma bifasha guhema. Niko rero umwegereye yabwiye COS Medias Burundi, ariko kandi natwe twarikoreye amatohoza yacu duca tumenya neza uburyo ubuzima bwiwe bwoba buhagaze mu gisagara gikuru ca Emirates Arabis Yunis, aho rero abarundi benshi baje kurondera ubuzima muri ino myaka bivuye ku bukene bw'ubuzi bwarabaye ndanse. Reverend Ndikuriyo yaraherekejwe rero n'umukenyezi wiwe, umukenyezi avukana n'umukenyezi wa Reverend Ndikuriyo yabasanzeyo mu nyuma. Aya namwe mu makuru twabashije kuronka, yaramumenye ubungubu ariko aratora mitende, ariko amahaha yiwe n'ubundi yarakozwe ko cyane, bivugwa n'umwe rero mu bo mu muryango wiwe, aho bivuga yuko byari bigoranye yuko yohita anamenya umuntu cyangwa se yohita amenya uyu muntu ngo ninde, aho bigaragara yuko yasinzikaye ku buryo burenze. Kugeza uyu munsi nta kintu na kimwe rero umugambwe uratangaza kuri iyo ndwara ya Reverend Ndikuriyo. Ubuheruka umukuru w'igihugu cy'u Burundi Valentin Ndayishimiye yaravuze mu majambo make ko Reverend Ndikuriyo ameze neza. Icakora benshi baramuhaye inkwenene ndetse banagaragaza neza yuko uyu mutegetsi yaba arimeze nk'umushinyaguzi, mu nyuma yuko benshi bagiye baragaragaza ndetse bakarekana neza yuko n'ubundi ibiriko birakogwa cyangwa se ibiriko biratangazwa n'uwo mutegetsi ari bimwe mu bintu biteye impungenge nkuko amakuru y'amara dushikira. Nta kuntu umutegetsi yo kwifata akavuga yuko amagara y'umutegetsi ameze neza mu gihe nyamara amagara yo atifashe neza, bose bari babizi nkuko bisanzwe biragaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Gushika no mwanya rero n'ubundi bamwe barakomeje gahunda yo kumusengera
kurengera mu gihe ubuzima bwiwe bukomeje kugenda burononekara ku buryo budasanzwe. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse anerekana ingene ibintu bikomeje gukomerera n'ubundi mu mugambwe. Icyakora amakuru dufise n'ubundi mu mugambwe CNDD-FDD ibigendanye no kuba rero n'ubundi gahunda z'umugambwe n'inyigisho za Reverend Ndikuriyo ndetse no gutoza imbonerakure biravuga yuko hari bamwe n'ubundi mu basigaye biravuga yuko hari bamwe n'ubundi mu basanzwe ari bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD n'ubundi na zimwe mu ndongozi nkuru nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira zagize uruhara ruremere cyane cyangwa zikomeza kugenda zikora ibishoboka byose kugira n'ubundi amagara bashe kuba yomera neza cyangwa se ibintu bice byagenda neza nk'uko bikomeje kugenda biradusumira. Gushika uno mwanya baracyakomeje za nyigisho za Reverend Ndikuriyo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, ndetse batari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ko n'ubundi Reverend Ndikuriyo ijyaba yamaze kuba yokira yatuye mitende ibara rizocereragwa nga mu Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Gushika uno mwanya rero n'ubundi gushika uno mwanya amakuru dufise canga amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse anerekana neza yuko nga muri kino gihugu c'u Burundi ibintu bigiye gukomera. Ni mu nyuma y'uko rero abategetsi begereye Evariste Ndayishimiye badusigurira yuko Evariste Ndayishimiye yamaze gutanguza umugambi wo kuba yogena undi buramatari wa Ngozi, akaba ari we n'ubundi bishakwa yuko yozosubirira Reverend Ndikuriyo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Aya namwe mu makuru n'ubundi akomeje kugenda aravugwa. Nibura amatari wa Ngozi yarabogojwe akaba ari Leonidas Ndaruzaniye arasubiriye n'ubundi Desire Minani nk'uko bigaragara. Desire Minani yaramaze umwaka n'amezi 4 agenywe kurongora intara ya Ngozi hari kwa 29 ukwezi kw'icenda 2023 aho Desire Minani yari yaragenywe ngasubirire Emmanuel Ntaco Nsanze yari yaherutse gutanga imihoho kubera ibyo yavuzwe ko mu rudandaza rw'isukari isanzwe nayo yararemereye abarundi bigendanye n'ubugizimbye cane. Ejo haheze naho rero inama nkenguruza amateka yaremeje ko umupolisi General Major Leonidas Ndaruzaniye ari wagiye kurongora intara ya Ngozi. Ni ingingo gushika no mwanya iri kuribazwa n'abanywanyi ba CNDD-FDD ndetse n'abanyagihugu bose yaratangaje benshi kubera asigaye amezi mace cane intara ya Ngozi ntisubire kubaho hakaza intara ya Butanyerera. Ni igiki rero coba gitumye Perezida Evariste Ndayishimiye atareka ngo Desire Minani abandanye kurongora iyo ntara gushika mu matora yimirije kuko bigaragara. Ibi ni biboneka neza yuko Evariste Ndayishimiye afise imigambi ikomakomeye cyane, afise imigambi itari myiza ndetse imigambi ikaba ishobora kuzotuma n'ubundi muri CNDD-FDD ibara ryongera kugwa nk'uko bigaragara. General Major Leonidas Ndaruzaniye yahora ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'igipolisi. Aya niyo makuru dufise. Inyuma y'imyaka itari mike yari ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu n'ubundi General Major Leonidas Ndaruzaniye yarandikiye Perezida Evariste Ndayishimiye muri Kigarama 2024 asaba yuko yo ashigwa rero mu karuhuko mu bigendanye n'igipolisi. Ni ukuvuga ko rero yakurutse ahataragera nkuko bigaragara. Iri jambo cyangwa se ibi byo gusezera akazi ni nabyo Evariste Ndayishimiye yakoze ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, ariko byari umugambi, byari umukino wo kugira ngo abashe kuba yoramutswa kurongora CNDD-FDD nkuko bigaragara. Ibyo ni ibintu rero bishika gake gake n'ubundi wumvirize ngaha birashika gake gake mu Burundi. Twaraherukaga kubibona muri za 2016 aho rero General Major Evariste Ndayishimiye yasabaga gukuruka hataragera hari mu ntumbero yo kugira ace rero aja kuba umunyawanga mukuru wa CNDD-FDD. No kuri Leonidas Ndaruzaniye harabaye kwibaza byinshi ku mpamvu zamutumye rero asaba gukuruka hataragira benshi
bibajije ko ari wari yaragiye gusubira Reverend Ndikuriyo mu bunyamabanga bukuru bwa CNDD-FDD. Iyi ni ingingo yumvikana kuko Reverend Ndikuriyo yarahawe ishano kugira ngo nubundi acaracikana, yemwe binajyanirana no kuba ikiringo ciwe cyakiriko kirasozera, ko byo Variston Ndayishimiye byari guca yaramworohera kuba yoita ashyiraho rero undi azajya arategekera mu kwakwiwe. Mu nyuma y'iko Reverend Ndikuriyo bitokorohera Variston Ndayishimiye kuba yogira ibyo amutegekanya, ahubwo bigaragara ko Reverend Ndikuriyo ari we afise ijambo rya nyuma nga mu Burundi. Biraza gukomera ndetse no kugorana mu gihe nubundi uyu Reverend Ndikuriyo araza kuba yotoye imitende, nkuko bigaragara mu gihe azaba yagarutse gukorera igihugu ciwe. Umurizo curaka kandi muzoca murabirebesha amaso yanyu. Ico bikoze ntiyabisabye kugira abe rero buramatari wa Ngozi, nta na kimwe kibuza rero ko umupolisi aba buramatari. Mu Cibitoke no mu Kirundo barafise buramatari b'abapolisi. Kumbure intumbero yo guha rero Ndasindaruzaniye ngo arongore CNDD-FDD iracarimwo ubu bazoba rero bagomye abanze rero amenyerwe mu gihugu, barabe n'ingene agabanya ibipinga mu ntara ya Petero Nkurunziza. Twibutsa kandi ko n'ubundi mu ntara zitanu zihana urubibi n'u Rwanda intara idatwarwa n'umupolisi cange umusirikare ni intara ya Muyinga gusa, izindi zose ziratwarwa n'abapolisi nkuko bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe gushika no mwanya abatari bakeya bakomeza kugenda bemeza ndetse bakanagaragaza neza yuko batewe impungenge nibara rishobora kuzagwa nga mu Burundi n'ibintu bishobora kuzakomerera nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Kugeza uno mwanya benshi baremeza neza yuko nubundi Reverend Ndikuriyo ari ugomba kuzama ararongora CNDD-FDD gusa, aho bigaragara ndetse aho byerekana neza yuko nubundi ibikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda byerekana neza yuko ashobora kuzohindurwa, ubwabyo bishobora kuzoba ikibazo gikomeye cyane. Tugaruke ku makuru ariko aravugwa mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yarategetse ubuyobozi bw'ingabo gutangura gutegura uburyo rero bwo gucyura abasirikare b'icyo gihugu bari mu ntambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ingabo za Malawi zari mu butumwa bw'ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo Samia RDC. Ubutumwa bukaba bwari buherutse kongererwa igihe rero mu mpera z'umwaka ushize. Iri tangazo rivuga ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo gushyigikira ibihe by'agahenge hagati y'impande zombi. Riti Perezida Chakwera yarategetse umuyobozi w'ingabo za Malawi MDF gutangura rero imyiteguro yo gucyura ingabo za Malawi mu rwego rwo gushyigikira itangazwa ry'agahenge hagati y'impande zihanganye ndetse no kwitegurira ibiganiro biganisha ku mahoro ya politike. MTSR yari herutse gutangaza ko rero yashyizeho ibihe by'agahenge mu rwego rwo kwita ku bakeneye ubufasha. Icyakora ibintu byahinduye isura mu gatondo k'uyu munsi nyuma y'uko rero uyu mutwe ugabweho ibitero n'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatanyije, bigatuma nawe uza kwirwanaho. Malawi yari herutse gupfusha abasirikari batatu mu butumwa bwa Sami RDC mu mirwano yarangiye MTSR yigaruriye igisagara ca Goma, ndetse gushika uno mwanya bakaba bariko nubundi bari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ndetse bakaba bashaka kwigarira ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Navuga ko ari urugamba ruremereye n'ubundi rutigeze ruhira ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, haba iza FARDC nabo basanzwe bafatanya nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Kugeza ubu ngubu urugamba rurakomeye ndetse rukomeje no gufata indi ntera, ariko kandi ku rundi ruhande biracyagoranye kuko abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko Bwana Felix Tshisekedi agifite umugambi n'ubundi wo kwemeza kugaba ibitero, mu gihe Bwana Tshisekedi akomeza gusabwa n'abatari bakeya kuba yakwemera n'ubundi kwinjira muri gahunda z'ibiganiro. Icyakora Tshisekedi akomeza kubyamaganira kure, ahubwo akagaragaza ko yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo yisubize ibyo bice byose nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Kugeza ubu ngubu rero n'ubundi
biravuga ko n'ako gahenge kari kamaze kugenda gafatwa cangwa ako gahenge kari kamaze kugenda n'ubundi karashyirwaho imbaraga n'umubare wa M23 nk'uko wari wagatangaje kugira abakeneye ubutabazi bace barabuhabwa n'ubundi karamaze kugenda karahagarara ni muri Kivu y'Amajyepfo mu nyuma yuko urugamba rwongeye gukomera ndetse no gufata indi ntera. Benshi n'ubundi barakomeza kugenda bibaza ingene ibintu bidashobora kuba byakoroha. Benshi baribaza impamvu ibintu bishobora gukomera nuko n'ubundi abategetsi nka Variso Ndayishimiye ari bamwe mu bantu bakomeza kugenda barerekana ndetse baranagaragariza Fagisi Tshisekedi yuko urugamba bagomba kuzorutsinda byanze bikunze. Icyakora kandi uru rugamba rwo rurakomeye kuko gushika no mwanya n'ubundi ngabo z'u Burundi n'iza Kongo n'abandi basanzwe barafatikanya bose urugamba rwaramaze kugendera baca mu myanya y'intoki nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Gushika ubu ngubu ingabo z'u Burundi ziri mu gacerere gateye ubwoba ndetse n'ingabo za Kongo ziri mu gacerere gateye ubwoba. Reka bashimire mwese tugaruke mu kanya turebera hamwe ibindi bigezweho.